biciye he je nije namandiko ndabaza abantu vous êtes au courant de rien ni muzi ingene vyagenze naraberetse ama preuve ingene vyagenze kuri YouTube yanje indirimbo iriko kuva le 23 décembre 2023 ijya ndirimbo nari nareshize en standby hari asigaye gusa yuko twumvikana cenda yi balance sivyo ivyo vyose ngira ngo mwarabibonye numvirije ejo nabonye yuko nta numwe yigeze yumviriza kiganiro cya Simbizi yakoze nze umukubito yagiranye na Gael ndabasavye muze kugenda kucyumviriza kugira ngo muronke umuco wose je nta interview nkigira nta biganiro nkigira nabihevye Chris MB twarahagaritse contrat juste kubera ubwo bujyaje bw'abartiste ivyo nakoze Imana nibizo binshimira izobinshimira nta mu artiste numwe ndindire kwa nshimira jewe sivyo donc nizere yuko ndi clair abo biciye benshi ivyo bintu vy'imiziki nta mahera vyahora binyinjiriza je nifitiye boîte zanje zinyinjiriza amahera yanje ijya miziki yabo nta mahera nataruje yahora yinjiriza donc sur ce biciye benshi abo nahora mfasha kuko nubu tous les mardis muzobaze imbere ya biro yanje abahuzi y'abartiste ubunye nta numwe nabwiye n'abasiti sinkeneye kubona umuntu numwe imbere ya biro yanje urumva ine ko ari ya Double J muko muravuga ngo ndayimusubize nimba ari gwiwe kubera iki atayisubizako akaba ari gwiwe kubera iki atayisubizako nabonye muko muramuvugira cyane gose mwese muri benshi mumuvugira kubera iki atayisubizako nimba ari gwiwe umwana nkujya ashobora kumpa ultimatum jewe nkande mukuru wanje DJ Paulin ndamuhaye indwimwe abe yansubirije ku indirimbo yanje ubuzima bubandanye urubanza gwaraciwe umwana w'ikirobezo nkanuzenya umwana wo mwibarabara nka Kiriku ashaka kugenda gufagira video akantu kajewe nkande DJ Paulin muri yo dossier njewe sindimo sinumva impamvu ugenda ugira ibiganiro uvuga ko njewe ntarezwe umbabarire cyane ntusure kunshafuriza izina nta munsi numwe ndakuburira indero nta munsi numwe njewe ndaza ngo ndakubwire nabi rero habemwo kubahana cyo kuvugana byo ko ntarezwe urashobora gufata umwanya ukarera bawe kugira nibaze bamere nkatwe tutarezwe kandi numvise ngo aparama bariko baravugira indirimbo na Bface ngo yo kuntuka sivyo umuntu uzenye umwavoka wanje ewe arasamye ameze nka crocodile arabarindiriye nijo bituma ubona tana interview nta nakimwe nigeze mvuga jewe sivyo mugabo quand c'est trop je mfise 45 ans sivyo fise abana babaruta bajya bose jewe singiye gukwegana n'abajya abana ndafise ndozenya abanserukira Chage naravuze yuko nzokwitwarira ndavuga ni bakame bababarire bareke sivyo ntibazi ivyo barimo mugabo urabona ko abibandanije kandi none ibe Bface ibe ba Double J nta success nimwe bagifise uzora niwe ati bajya abantu bose bashaka kugendera bashaka kumenyekana bose bacabavuga izina ryanje kuri video porno zenya Cameron yafashe ari kumwe na Double J avuga yuko yavuze gute reka ndavuze unajua tulifanya hiyo ngoma pamoja na Double J kutoka kwenye upendo hamna malipo hamna lolote no unajua management wanakuwa na shida zao wanafanya mambo tofauti na vitu ambavyo sisi wasanii hatuwezi kuelewa lakini nataka nimsimamie moja kwa moja Double J hapa tulipo ni Brussels Belgium so let me tell you Double J hiyo ngoma tulifanya ngoma kali ya msingi kali sana na shukrani sana Burundi mlimpenda sana na mimi nikapenda ndugu wangu Double J wala kawa kama mwambie video inakuja soon kama ana shida na management tokea hiyo nyimbo tuna bado nyimbo nyingi ambazo zinakuja so nasema straight like Batman you understand DJ Paulin mwachie mwanangu aende zake Babylon sister mwachie mwanangu aende zake hamna malipo pale ile tulifanya kwa jinsi ya upendo usimlazimishe come on I love you Burundi and the video is okay ikindi nashaka ndakubaze uno munsi ko bafise ubushobozi kabakaba baramenyanye arabajama kubera iki atagenda ngo bagirane nindi ndirimbo yabo iruta nijya anya ivyo ko tuzi ko bagiranye contract yo kumuzana Cameron yarazi manager yo kuri
eske iyo contrat yindi yoba yaragiye gukora n'undi muntu atari manager wo kuri bigenze gute cyo cyari kibazo gihari wagize contrat yo kuzana Camilo no manager umwe hama hageze ku ndirimbo ucugira manager je navuganye nawe numwe gusa uyo wundi muri ko muravuga ntawe nzi umutu wa manager je navuganye nawe nuyo nyene twavuganye niwe yewe nzi n'inyandiko zose niwe twagiraniye ama email ndayafise yose ivyo gukora umuziki vyose niwe twabikoranye. Bonsoir Paulin. Bonsoir. Nyene numva mfise aga question kubera Chameleone twamumvise ariko aravuga des histoires de management donc un manager vu que utari mu manager wa Dabo J yariko avuga exactement et dans quel contexte il a dit ça? Mais là je ne sais vraiment pas. Ntavyo nzi. Kubera nimba yeko aravuga manager uya wiwe uravyumva none je nababajije byarinze bigenda gute ashike ngaha hanyuma anarogisere n'umuziki nimba atavyo yarazi ni Dabo J yamurondeye ni Dabo J yari mu producer akazana n'ibikoresho byose je niyo question fils